Yesu nashimwe. Twagira dusabe abamaze kugera ikirenge mu ca Yesu muri kino gitondo, hamwe bari hariya kuri Yorodani bavyaguruke. Murababona umunago mushasha mwiza, ni bameshengero mwasengera, none uyu munsi Imana yateye iteka ishengero ry'umwami, muribarutse. Yesu nashimwe. Hanyuma rero mu kubaha kaze twagira dusome amajambo y'Imana. Hanyuma turasoma hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, turasoma ibice ni bitatu n'urya murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yesu mwami nashimwe. Uyu munsi muri kino gitondo ishengero ry'umwami ryo mu Kinama ryavyaye. Imana yarigiriye ubuntu bukomeye. Imana yatugiriye umunsi mukuru. Twabonye bene data babatijwe mu mazi menshi, kandi ico gikorwa cagenze neza cyane. Yesu nashimwe. Abo twabatije barihanye ibyaha byabo. Hanyuma uyu munsi rero biyemeje kuba mu ishengero ry'umwami, kuba urugingo rw'umubiri wa Kristo. None Yesu nashimwe. Atwumvise amajambo y'Imana, umukozi w'Imana Yohana ahejeje ariko arabatiza abaje kwihana, arababwira ati nukuri jo ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza inyuma yanje andusha ubushobozi. Uyo ninde? N'umwami Yesu. Amen. Kandi ntibimbere no kumutwaza inkweto. Bisobanura yuko Yohana umubatizi yari yicishije bugufi cyane imbere y'umwami Yesu. Aravuga ati uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Ni Yesu mwami abatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Uyo niwe mubatiza umwami Yesu wenyene awubatiza. Twebwe aba yasize ku isi tubatiza umubatizo w'amazi menshi gusa, ariko umubatizo wa mpwemu yera no mu muriro ni Yesu mwami awubatiza abamwizeye, abamwemangiye, abemeye kugera ikirenge muciwe. Kubatizwa muri mpwemu yera no mu muriro bitubwira iki? Bitubwira yuko umuntu yuzura mpwemu yera, umuntu ahinduka akaba musha, agatunganywa rwose, akabamwo umuco w'Imana. Ivyahora byaramubashe kuva kera bikavanwaho, akaba icaremwe gishasha. Yesu nashimwe. Hanyuma turabira irindi jambo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa rimwe, turasoma duhereye ku rujya murongo wa 6. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico girugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze,
n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu nashimwe. Uyu munsi bene data mwiyemeje kugira ikirenge mu ca Yesu. Ijambo ry'Imana ribabwira ngo mugume i Yerusalemu, guma mw'ishengero ry'umwami, biguma vyoroha, guma mw'ishengero ry'umwami. Amen. Mugumya mw'ishengero ry'umwami rero, turumvise ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo gushingira intahe umwami Yesu. Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya gushitsa ku mpera y'isi. Ubu mugiye gushingira intahe umwami Yesu. Aha nyene muba mu kinama, mu makariti atandukanye, mugiye gushingira intahe umwami Yesu muri kino gisagara c'Ibujumbura. Mugiye gushingira intahe umwami Yesu aho muzoba muri hose. Yesu nashimwe. Kandi muzokwiyemeza, muzogendera ko gakiza, naho abantu babagirira nabi muzokwemera gupfira ako gakiza. Yesu nashimwe. Hanyuma rero umwami Yesu nawe ariko arategura kugira ngo ahari natwe abariho tuzoba. Yesu nabahezagire. Mbega shengero ry'umwami murakiriye umunago mushasha? Muwakiriye mu izina ryande? Terura ibiganza tuberekere. Yesu nabahezagire. Nimushike hano imbere, hanyuma abakozi b'Imana babasengere kugira ngo ubushobozi bw'Imana nimurengane, muze hano imbere, mushike hano imbere, mupfukame mugororotse, hanyuma dusaba pastori azunguruke muze neza cane harabakwiye, muze mushikini imbere, hanyuma mugororoke, mupfukame mugororotse, hanyuma duce dusaba umubwiriza wacu abasengere ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa mpwemu yera bubururukiremwo, ingabire za mpwemu yera zibururukiremwo, ivyamwa bya mpwemu yera bibururukiremwo, mugendere mu bugingo bushasha, mugende mwami muto nk'uko mwihanye. Yesu nashimwe. Mana yacu, Mana uri mwijuru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagukengurukiye kubw'aba bantu bawe bari hano Mana. Haleluya. Aba bantu bageze ikirenge mu cawe. Haleluya. Aba bantu babatirijwe mu mazi menshi. Yesu mwami. Uyu munago wawe uvyaye Mana. Aba bantu bavutse mw'ishengero. Aba bantu ishengero ryawe ryaha mu kinama ryibarutse. Haleluya, haleluya. Turabarambitse ku biganza mwami, turabagororeye ku biganza. Haleluya. Nubahereze mpwemu yera, babatirize muri mpwemu yera, nibavugishwe nawe Mana, nibaririmbishwe nawe Mana,
nibagendeshwe nawe mana. Haleluya, haleluya. Turasabye ngo ubahe ingabire zose, ingabire zo mu ishengero, ingabire zo gukora ibikorwa byose mana. Haleluya, bagukorera ibikorwa byawe mu ishengero, ubahereze ingabire zose, bavugishwe nawe, baririmbishwe nawe, bagendeshwe nawe mana. Haleluya, ubahe kwama imbuto, ubahe kwama ivyamwa. Haleluya, 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 haleluya. Basuke kwa mavuta, basuke kwa mavuta, basuke kwa mavuta, basuke kwa mavuta ya Mpwemu Yera, basuke kwa mavuta, basuke kwa mavuta, baba kwa mavuta y'Imana. Bagushingira intahe hariya mu gisagara, bagushingira intahe aho babaye, bahereze Mpwemu Yera, basuke kwa mavuta, bashira kw'ibiruriro. Amena, 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 amena. Haleluya, 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 haleluya. Ubagirire neza, ubagirire neza mana. Haleluya, ubashire ko Mpwemu wawe Yera. Nuko urakoze byose kubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.